Ngini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike ubutungane ndetse n'igisata c'intwaro ibereye. Ndabahaye kaze rero bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye kimwe muri nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko bumanuka uburaruko uburengero abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure mwese ndabakengurukiye mbakaze muri ano makuru. Nirya mbere vyari bigaragaye kuva ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva president Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi nta wundi mushikiranganje yari bwabogozwe agacajanwa gupfungwa kubera amabanga yahora ajejwe kiretse uwo vyabayeho numwe ari we General Bunyoni yakuye kuba umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga umwaka wa 2022 akajanwa gupfungwa muri Ndamukiza umwaka wa 2023 naho nyene we ntiyapfungiwe ivy'amabanga yaraherutse gukugwamwo hari ivyo yarapfungiwe atahuriza ko n'umukuru w'igihugu. Sabo gusa tuza kugaruka kuko turaza kugaruka ku wundi nawe yari umuyobozi ajejwe abakozi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kuvuga directeur des ressources humaines ubundi azwi nka Somambike w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Uwo nawe yagiye aboneka mu bahora baje gutegera Angelina Ndayishimiye ku kibuga c'indege aho bisigura ko iruhande y'amabanga yo kuba umushikiranganje yo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yari afise andi mabanga muri fondation Umugiraneza canke mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu OPDD. Benshi rero mu bakora gutyo baba ari inshuti za hafi za Angelina Ndayishimiye. Uwo nawe rero ariko aratabarizwa n'abagenzi inyuma y'amezi amaze mu gasho k'iperereza. Ivya dossier yiwe navyo turaza kubigaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Sayo makuru yonyene tuza kugaruka ko kuko hari ibindi byinshi tuza kugaruka ko cyane cyane n'ubundi navyo bifise aho bihurira n'igisata cy'ubutungane. Vyonda subscribe canke sabone niba utarafyinda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje mu bambere bashikirwa nayo. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangurire ku wamaze amezi abiri muri leta nk'umushikiranganje ariko akaba amaze indwi zibiri mu gasho k'iperereza. Uyo yakuwe mu gihe hari yakuwe nawe yabogojwe amabanga kugenekerezo ya 2023 uyu mwaka wa 2026 mu gihe habura igihe gito gusa ngo habikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe bati yo barabogojwe kubera kutumvikana kw'impande ziriko zirasekana mu mugambwe canke se yo barabogojwe kubera ibindi navyo reka tubigaruke ko. Inyuma y'amezi abiri gusa kuwe muri leta umushikiranganje Jean Claude Nzobaneza yabamaze indwi zibiri mu gasho k'iperereza. Amakuru dufise akavuga ko Jean Claude Nzobaneza yahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi kuva ku igenekerezo y'icenda ntwarante uyu mwaka wa 2026. Mu vyatumye afatwa ho barimo amadosiye y'ubunyonyezi avuga ko yakoze akiri umushikiranganje. Turamenya neza ayo madosiye yoba yatumye afatwa. Jean Claude Nzobaneza yari yagenywe kuba umushikiranganje ajejwe inyubako uburaro kunguruza abantu n'ibintu ku igenekerezo ya gatanu Nyandagara umwaka wa 2025. Nyuma y'amezi 5 n'indwi zibiri gusa yaciye abogozwa amabanga yakuwe ku igenekerezo ya 2023 uyu mwaka wa 2026. Jean Claude Nzobaneza yakuba atazwi cyane n'abanyagihugu biragoye kumenya ivyo bavyararanze uyo mushikiranganje nkuko kandi natangwe mbivuga kuva president Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi na undi mushikiranganje yari bwabogozwe agaca ajanwa gupfungwa kubera amabanga yahora ajejwe kiretse General Bunyoni yakuwe kuba umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga umwaka wa 2022 akajanwa gupfungwa muri Ndamukiza umwaka wa 2023 naho nyene we ntiyapfungiwe ivy'amabanga yaraherutse gukugwamwo. Ni nkuru tukiriko turatohoza ko uwogira umuco aturushije yo dusangiza gusa ni nkuru turiko turatohoza ko umwanya n'umwanya twobageza ko inkuru y'ivyatumye afatwa ndetse n'ibiri muri ayo madosiye. Diomede barikunda nawe rero aratabarizwa n'abagenzi nyuma y'amezi amaze mu gasho k'iperereza. Nkuko nabigarutse ko uyu Diomede barikunda n'umuyobozi ajejwe abakozi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu directeur des ressources humaines ubundi azwi nka Somambike w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Hari amafoto menshi yagiye araboneka
yagiye arashirwa ahabona aboneka mu bahora baje gutegera Angelina Ndayishimiye ku kibuga c'indege, aho bisigura ko iruhande y'amabanga yo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yarafise ayandi mabanga muri fondation Mugiraneza canke mu biro vy'umupfasoni n'umukuru w'igihugu. Benshi mu bakora gutyo rero ngo baba ari inshuti za hafi za Angelina Ndayishimiye. Diomede Barikunda yoba yarafashwe muri gitugutu umwaka uheze w'2025. Bamwe bandika ko amaze amezi 6 mwiperereza, abandi batanguye kuvuga ifatwa ryiwe mu ntango za Munyonyo umwaka w'2025. Iryo fatwa ryaratangaje benshi kuko wegereye Angelina Ndayishimiye aba yitwa intakogwako, yamara ngo uwo bishitse agashavurira nawe bisa nuko isi ibimuguyeko. Igipfunze Diomede Barikunda benshi bavuga ko ataco bazi, abandi bacishamwo ko hari amafaranga yo baranyonoye akoresheje izina rya Angelina Ndayishimiye. Hano nta muco tubifiseko. Abagenzi ba Diomede Barikunda ntibatahura ingene umuntu apfungirwa mu iperereza amezi nkayo yose mu bibazo bitanajanye n'umutekano w'igihugu, bagasaba ko ajanwe mu ibohero rizwi hanyuma akitaba ubutungane ngo nimba ari cakekwa ko mu iperereza hakorera aba OPG. Abo nabo ntibari kuriwe gupfunga umuntu mu kiringo kirenze indwi bataramujana kwa procureur. Abagenzi ba Diomede Barikunda barasaba ko Procureur General de la République yoza aributsa abatwara iperereza ico amategeko avuga mu bijanye no gupfunga abantu. Barasaba kandi umugwise NUDH ko ja kuraba uko Diomede Barikunda amerewe aho mu iperereza. Iyi dosiye nanone ikaza ibandanya ku yindi dosiye twariko turatohoza ko ijanye n'ivyavuzwe ku mukozi wa CNUDH no kuvuga umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu nawe yanyurujwe, ukwezi kukaba kurumanye Shadia Mukaremera anyurujwe. Uko umunsi urengana niko n'icizere cyo gutora Shadia gitera kigabanuka. CNUDH irikirakora iki? Kuva mu gatondo ko kugenekerezo ya 2025 ruhuhuma umwaka w'2026 umukozi wo mu gihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH Shadia Mukaremera ntazwi irengero ryiwe. Amakuru ya nyuma yatanzwe n'umukoresha wiwe Chantal Bakamiriza avuga ko ico gitondo bavuganye mu gihe Shadia yari kaja ku kazi. No kuvuga ko ivyago vya Shadia Mukaremera vyashitse ari mu nzira aja ku mirimo yiwe ya misi yose. Muri no nkuru turagaruka ku makuru dufise ajanye n'inyuruzwa rya Shadia, amakenga y'umuryango ku mukoresha wa Shadia, ivyo CNUDH yakoze mu kumurondeza intumbero yo kwerekana ko Shadia yajabutse hanze ndetse n'ico Shadia ashobora kuba yarazize. Nizo tugiye kugaruka ko. Reka dutangurire kwibugwa rya Shadia Mukaremera. Mu gatondo ko kugenekerezo ya 2025 ruhuhuma uyu mwaka w'2025 Shadia Mukaremera yavuye muhira nkuko yahora. Yari atonze ku cicaro ca CNUDH aho amaze imyaka yababa 14 akorera. Uwo munsi rero ntiyigeze ashika ku kazi. Isaha 5 z'ijoro umubanyi wa Shadia yaramurondeye kuri telefone aramubura. Niko guca rero abaza abavukanye biwe uko yomutora. Guhera ubwo abajyango batangura kubona ko Shadia atazwi yari, biza gukomera babajije ku kazi bagasanga atatonze. Kugenekerezo ya 2026 ruhuhuma uyu mwaka nyuma y'umutaga telefone ya Shadia yaragiye ku murongo, ariko abahamagara ntiyabitaba. Ico gihe biboneka ko telefone yiwe yariko ikorera mu gasekebuye, ariko nacakozwe kijanye no kuja kurondera aho yariko irakorera. Ico benshi batazi nuko mu iperereza ry'u Burundi bafise ubuhinga bwo kubona neza ikibanza telefone iriko irakoreramwo mu gihe iriko ikoresha imihoro yo mu Burundi. Ikindi kimaze kuboneka kenshi kandi nuko iperereza rinyuruje umuntu rishobora kujana telefone yiwe mu bibanza vyo guhubisha amatohoza. Hano ntituzi cabaye icarico. Uwanyuma yahamagaye Shadia Mukaremera no munyamabanga mukuru wa CNUDH. Ibi navyo reka tubigarukeko. Uko bigenda ku bantu benshi banyuruzwa, hari umuntu usanga yarabahamagaye imbere yuko bagwa mu mutego. Niyo mpamvu amatohoza yama ahagarara ubwa mbere ku bantu bahamagaye ubwa nyuma uwanyurujwe. Uwahamagaye ubwa nyuma Shadia Mukaremera no munyamabanga mukuru wa CNUDH Chantal Bakamiriza. Impamvu yamuhamagaye ico gitondo nivyo bavuganye vyatanzwe na Chantal Bakamiriza ubwiwe, nta wundi numwe azi icabaye. Nk'umunyamabanga mukuru wa CNUDH Chantal Bakamiriza niwe mutegetsi wo hejuru wa CNUDH mu bijanye n'intwaro, no kuvuga administration. Niwe kandi agaba abakozi b'uwo mugwi. Hejuru yiwe hacaza abakomiseri barongowe n'umukuru w'umugwi Musenyeri Martin Blaise Nyaboho. Shadia Mukaremera ni umukozi muto cyane muri CNUDH ajejwe isuku n'utundi dukogwa abamutwara bashobora kumutuma, ariko imigenderanire ya Chantal na Shadia ntiyagarukira mu vy'akazi gusa. Chantal Bakamiriza niwe yahagarikiye Shadia Mukaremera ku bugeni, marraine de mariage.
Chantal Bakamiriza yavuze ko yahamagaye Shadia Mukaremera mu gatondo kugira ngo amuhitane bajane ku kazi. Yavuze ko Shadia Mukaremera yamwishuye ko yari yamaze kuva muhira, ko yari hafi gushika ku kazi. Muti none Chantal na Shadia bo bari basanzwe bajana ku kazi. Ico ni ikibazo benshi bibajije. Mu matohoza yacu umwe mu muryango wa Shadia Mukaremera yatubwiye ko Shadia yatonda n'amaguru ku kazi kuva mu Nyakabiga uja ku cicaro ca CNUDH hariya mwirohero imbere y'ibigo vya IPA Sikure. Kimwe mu vyateye amakenga rero umuryango wa Shadia nuko Chantal avuga ko yagira mu hitani ico gitondo kandi atarasanzwe abikora, nuko kandi Shadia ataragiye kuri CNUDH ahubwo yaragiye ku bitaro Prince Jean Charles mu Buyenzi. Chantal yishura ko Shadia yari nk'umwana wiwe baganira buri kanya kuri Prince Jean Charles, naho ko hari uwundi yahitanizayo. Abajyango ba Shadia ntibanyugwa n'iyo nyishu, bo babona ko iyo yaba Shadia yahora jana na Chantal ku kazi yari kuba yamurindiriye canke akamuhamagara imbere yo kuva muhira. Hano rero abakora amatohoza nibo botomora vy'ukuri vyabaye. Kumenya neza ico Chantal na Shadia bavuganye ico gitondo birahambaye. Reka kuvyidosiye tugaruke kandi no ku makenga yabo mu muryango wa Shadia. Mu muryango wa Shadia Mukaremera baremeza imigenderanire ikomeye hagati ya Chantal Bakamiriza na Shadia Mukaremera, ariko hakabaho n'ivyo bafise kamakenga. Icambere umuryango bandanya kuvuga ko udatahura impamvu Chantal yashaka guhitana Shadia ico gitondo kandi we yari kaja ku bitaro Prince Jean Charles. Nibatahura kandi ingene ashitse ku kazi atigeze abona ko Shadia atatonze. Mu muryango bakavuga ko hari haciye amezi Shadia afashe ideni ry'imiliyoni 6 z'amarundi azihereza Chantal yari yamwemereye kumurondera visa yo kujiburaya. Bavuga ko Shadia yari atanguye kwishyuza amafaranga yo kubera ya visa itigeze iboneka. Ico kibazo ngo cyari ko kiravyura icuka kibi hagati yabo. Mu muryango bakavuga ko Shadia yavuga ko afise amakenga kuvaho habereye imyerekano ya 67 nyini Muraba mu Busuwisi. Shadia yavuga ko biboneka ko bamukeka ko aguma ha makuru yahoze arongoye CNUDH mu gihe afatwa nk'umwansi akomeye wa Chantal Bakamiriza. Mu muryango bakavuga ko badahumurizwa n'imvugo zimwe bumvanye bo muri CNUDH zisa n'izibahebuza ko Shadia atakiri muzima ngo nibiyakire. Umuryango wa Shadia Mukaremera rero ukabute umutima uhagaze n'intumbero iboneka nk'iremetanya ryo kuvuga ko Shadia yagiye hanze. Nyuma y'urwirengero rya Shadia Mukaremera hari ivyahinduwe ku rubuga rwe rwa Facebook, ubu handitse ko ari Dubai muri Emirates Arabini. Umuryango waraburiwe ko hari intumbero yo kwiba passport ya Shadia Mukaremera kugira ngo ishigwemo ibidodo vyovuga ko yasohotse igihugu. Mu muryango bakavuga ko mu minsi iheze hari abantu batazwi bategereye abavukanye ba Shadia bababaza iyo passport yiwiri. Ivyo rero bikaza bishimangira ko hariho umugambi wo kurementanya ko Shadia atakiri mu Burundi. Ibintu nk'ibi ni kenshi twabibonye iperereza ryagerageza kwerekana ko abanyujwe baba barajabutse hanze y'igihugu. Kenshi iyo rikoze gutyo abo bantu baba baramaze kwicwa. Muti rero CNUDH yobayo yarakoze iki? Amasoko yacu muri CNUDH avuga ko kugenekerezo ya 26 ruhuhu mu mwaka ari umunyamabanga mukuru Chantal Bakamiriza yamenyesheje umukuru w'umugwi Musenyeri Martin Blaise Nyaboho ko babuze irengero rya Shadia Mukaremera. Umukuru wa CNUDH yahise ashiraho umugwi wo gukurikirana ico kibazo. Yarabaje mu iperereza ko ari bamufise baramuhakanira. Muri CNUDH bakavuga ko bagerageje no kurondera mu bundi bushono mu bitaro barabura. Muri CNUDH bakavuga ko batanze n'ikiganiro muri radio Isanganiro. Ariko hano vy'ukuri CNUDH niboneka ko yashize inguvu zikuye mu kurondera umukozi wayo. Bavuga ko bizeye inzego z'igipolisi ziriko zirabikora ko, ariko birazwi ko muri ibi bintu vy'abanyuruzwa bakavuga irengera amasaha 48 ya mbere ari yahambaye cyane. Ntivyumvikana ari ingene telefone yo barabonetse aho yari kirakorera uwo munsi nyene ntiyaciye hakogwa ibishoboka byose ngo bayitore. CNUDH kandi niboneka ko yarondeye gutohoza vyimbitse ibishobora kuba byarashitse kuva Chantal Bakamiriza ahamagaye Shadia. Umuryango wa Shadia uri dogera cyane CNUDH kwitigera imumenyesha amatohoza ageze. Mu bakozi ba CNUDH hari ukwikekana gukomeye. Bamwe mu bakozi ntibayisha na gatoya ko bagiriza umunyamabanga mukuru Chantal Bakamiriza kafise uruhara mu vyashikiye Shadia Mukaremera, bakemeza ko kuva Shadia yatanze amafoto y'imyerekano ya 67 nyini Muraba aciye afatwa ko akorana na Vinyini Muraba mu kuma makuru y'ibibera muri CNUDH. Kuranirwa rw'abashigikiye Chantal Bakamiriza nabo bagiriza abo bandi ko bateze umutego kugira bikure ko uwo munyamabanga mukuru.
Muti rero Shadia Mukaremera yoba yazize iki? Biragoye gutahura ingene umukozi muto wa CNDH yoba arageze aho anyuruzwa n'inzego z'iperereza. Shadia Mukaremera nta politike yakora ndetse n'amabanga y'igihugu yarajejwe. Naho biri gutyo kandi Shadia amaze imyaka ameze nk'urubuga rw'intambara hagati y'abapfu ubutegetsi muri CNDH. Mu ntango habaye intambara hagati ya 67 nyine muri aba yatwara CNDH n'umunyamabanga mukuru Chantal Bakamiriza. Abakomiseri bagize CNDH baca bigaburamwo abo kuranirwa ni muraba n'abashigikiye Bakamiriza. Niho 67 nyine muraba rero yahava yagiriza umunsi komiseri Gilbert Boku Njangwa ko yashatse gufata ku nguvu umukozi Shadia Mukaremera mu gihe CNDH yarimo kugwa mu ntara Cibitoke. Umwe mu nshuti za Shadia yatubwiye ko Shadia yamuganyiye kubera amagorwa yarimwe ico gihe. Shadia yavuze ko yanatunywe bikomeye ngo abeshuze ivyo 67 nyine muraba yari karagiriza Gilbert Boku Njangwa. Shadia yarabwiwe ko abandanije yemeza ivyo ni muraba avuga ashobora no gukurwa mu kazi. Ku rundi ruhande Shadia yemerewe ko azoshimirwa niyo yiyamiriza ivyo ni muraba yavuga. Shadia yahavuye hakana ivyo ni muraba yagirije umwisi Njangwa. Shadia yahawe igihano cyo kuja gukorera imakamba. Mu nyuma Shadia Mukaremera yaragarukanywe gukorera Bujumbura. Bamwe baranatangara ingene yoba yasubire kumvikana na 67 nyine muraba. Aho ni muraba hungiye hanyuma gava akora imyerekano. Shadia yone yatanze amafoto ya Vinyini muraba kwa bagenzi we. Guhera rero aca asubira kubonwa nabi ngo areka korana n'uwo basigaye bita umwansi w'igihugu. Ayo matati rero avugwa muri CNDH ariko ku rwego runini cyane. Igihe Shadia yumvishwa ko ategerezwa kubeshuza ivyo Vinyini muraba yagirije umwisi Njagwa Gilbert Boku. Mu babikoze haravugamo umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe. Wenye nubwiwe ari kumwe n'umwe mu ndongo za CNDH yo barishikiye gutera ubwoba Shadia. Umwaka uheze naho Geras Ndabirabe yahisemwe guhonyora iteka tegeko rigenga CNDH maze atoza gihuti abakomiseri bashasha. 67 nyine muraba mu vyavuga biraboneka ko kugeza ubu ahanganye cyane na Daniel Geras Ndabirabe. Muri ico gihe bikumvikana ko kwagirizwa gukorana na Vinyini muraba bisigura gufasha Vinyi kugwanya Daniel Geras Ndabirabe. No kuvuga ko Shadia nawe yarahindutse umwansi wa Geras Ndabirabe. Bikumvikana kandi ko ubuzima bwa Shadia Mukaremera bwashobora kuba bwari bugiye mu kaga. Iyo rya Shadia Mukaremera ese ryo baryaravuye ngaho biragoye kubimenya. Birasaba amatohoza akomeye. Bishize bikaba vyo nivyo dutangaza kubera hafi cyane ya Geras Ndabirabe harimo abanyiruje abantu mu myaka iheze. Akaroro gatoyi ni ntwazanga bigendanira Geras Ndabirabe officier d'ordonnance yitwa Germain Tangishaka yavuzwe mu mabi yo kunyuruza abantu mu gihe yatwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Muri no nkuru nta numwe twemeza ko nubwo kandi tubagajeje ko ivyi nkuru twe muri no nkuru nta numwe twemeza ko yanyuruje Shadia Mukaremera. Dusaba rwose ko bamatohoza akomeye kubabikoze nta nzira piste nimwe ijana kuri ikwiye gufatwa minenegwe. Abarongoye CNDH kandi barakwiye gushira ingufu zabo muri kino kibazo kuko kirafatanye n'icizero uwo mugwi ushobora kugirirwa. Ngarira amakuru yaragazwe ko muri kano kanya Fyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzi wawe rose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo ba muri politike agati y'akazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa irya nino mu gihugu. No Mpuza TV rero Imana bahezegeye ibikorwa byanyu vya misose muri ko murakora amakuru yaciyo arabandanya.